bavyeyi abagenzi b'abana banyu mutegereza kubamenya ko abo bonye niwe bamwigisha ibikurikira. Abo bana usanga bari muri drogue ubonye bavyigishije mwande atukase umuvyeyi babimwigishije si sabigisha none yabikuye si kuri eglise ugura umugiye rukuye he umva ifoko tumenya abana abagenzi babo nuwo kwande papa we ninde basenga he bavuga iki mukabatumira rimwe kumvira ivyo bavuga ico kiri important. Twashaka kuvugana ku kintu kijanye no guha ivyizehegwa abana bacu. Bega iyo tuvuze guha ivyizehegwa abana bacu dushatse kuvuga iki? Nk'umuvyeyi twe responsabilité yacu ishimani dusaba nuko tukabarera muri Yesu mu Mana hanyuma Imana ikazobakoresha nabo ico yabageneye. Tuje muri au niveau pratique twokora iki? Tubabwira iki? Tubakorera ibiki? En pratique canke mu bintu bifaditse icambere no kubigisha ijambo ry'Imana. Chaque matin umunsi wose ntitangure umunsi abana badasoma ijambo. Nayo bari gusoma gusa ntifate kugira ubigisha mugabo arisome ijambo ry'Imana ribe muri habitude muri bintu tugendera misi yose gusoma ijambo. Umwana umwigishe abone papa ariko arasoma ijambo. Hari igihe uzumva makubajije ngo mbega ibintu kuvuga iki kamukozeko gasanga ivyo rero babigize misi yose abana baramenyereye igitabo ca Yoshua ivyavuzwe. Ico ni cambere kwiga ijambo ry'Imana misi yose. Hariho no gusenga rero nta mwana uzo kwiza gusenga ngo aca bimenya ubwo nyene ni ibintu bifata umwanya rero bakiga gusenga bakiri bato kiye gusenga. Ikindi nubona cya gatatu ni kwakosora. Nta mwana atakosha, nta mwana ari mu marayika muga amakosa ari kwinshi. Hari amakosa asanzwe, hari amakosa mwana amenye ikirahuri nikosa risanzwe. Abana babiri ariko aragwana ni ibintu bisanzwe abana bazokwama bagwana. Nta mwana azokura adatukanye n'ubundi canke adacokoranye n'ubundi ni ibintu bisanzwe. Ayo n'amakosa asanzwe dukosora neza ukababwira amajambo hanyuma bigahera. Mugari y'amakosa rero usanga umwana ariko arakora kugira adadaze umuvyeyi, adadaze yerekane ko nawe arakagabo canke arakagore bagashaka gupinga umuvyeyi. Ivyo rero ni ibintu mutegerezwa gukosora hakiri kare kandi ukoresheje inkoni. Twebwe ikosa dukora nuko dukubita abana dushavuye, ishavu ryaturenze tukamukubita nabi n'ikofi utabiharuye utamusiguriye igituma ugira umukubite. Gasanga kenshi rero ni ishavu ry'umuvyeyi ritumye umwana aca agira amatraumatisme canke aba blessé ti umuvyeyi wanje aranyanka. Rero ivyo naravyize gukosora mu rukundo. Umwana akabona ko ujya mu papa wanje arasenga kandi ndabibona yereka arankosora. Udakosoye umwana nikosa kuko n'Imana yadukosora. Bibiliya ivuga ati Imana yadukunda terima yuko idukosora neza. Pasteur Makakara kwakira Yesu nk'amwe n'umukiza mu buzima bw'umwana mbega bifise izihe avantage, bifise izihe ngaruka nziza? Numunezero gusura kumana mwese bakunze ibiganiro bya HTV. Ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cingo n'imiryango, ikiganiro musanzwe mukurikira imisi yose amango nkaya, kandi turabakunda ko mu dukurikira imisi yose. Umwami Yesu abahumugisha. Twagarutse mu kino kiganiro kandi twaje dufise ubundi butumwa dushaka kubaha, ubutumwa bwiza bw'ubwami muri ya miryango yacu, muri hamwe Imana yadushira ngo tuhagurire ubwami bw'Imana,
twashaka kuvugana ku kintu kijanye no guha ivyizerwa, guha ukwizera abana bacu. Ni gute abana bacu bokurira mu vy'umwami Yesu, bokurira muri bijya bintu twirwa turavuga, muri bya bindi twirwamwe nk'abapastori, abandi nk'abakirisu, abandi nk'abakoresha ingiro mu bikorwa bisanzwe, ariko ni gute abana bacu bokura bagakurira muri ivyo bintu kugira nabo baze babihe urunganwe kurundi. Turakeneye mbega ko imiryango yacu ibandanye yubaha umwami Yesu, ibandanye ikunda umwami Yesu, ibandanye ikorera Imana mu buryo bwagutse. Turakeneye ko abana bacu bakura baganzwa n'umwami, akaba ari we abategeka, akaba ari we abaganza ubuzima bwabo bwose. Ivyo mbega bigenda gute? Ivyo mbega twobikora gute? Ivyo mbega ni bihe bibazo bimwe bimwe umuntu nyamukuru umuntu yoza aribaza muri we kugira ngo ashobore gukora ico gikorwa neza. Rimwe na rimwe biratugora, rimwe na rimwe ntitunatahura ivyabaye, ariko igikuru numva uno munsi twashaka gusangira na mwebwe muri kino kiganiro ni ivyo bibazo ko twobiganira hamwe kandi ko twogerageza kubironderera inyishu bivanye n'ijambo ry'Imana ribivuga ko. Kandi dufite umutumire ni wagiye kudufasha muri kino kiyago cuno munsi twagitumiyemwo Pasteur Makaka Jean-Claude. Turamuhaye ikaze kandi turanamushimiye. Murakoze cyane, ndishimiye n'ubutumire. Misiyo yanyu ni misiyo dukunda kuraba, dukunda kumviriza, ihezagira kandi ifise inyigisho zikomeye. Merci beaucoup. Murakoze cyane Pasteur Makaka. Mu gutanga ikiganiro cacu nashaka duhere mu kuvuga muri rusangi mbega iyo tuvuze guha ivyizerwa, guha ivyo twizera vy'umwami Yesu abana bacu dushatse kuvuga iki? Mu majambo avunaguye, gutanga ukwizera ni iki? Kwizera ni uku kwaje muri twebwe tukizera umwami Yesu, hanyuma akatwigisha, akaduha ayandi mabwirizwa, ayandi ico twokurikira, ico twoshira imbere, ubutumwa bwiza, evangile. Hanyuma umuntu akizera n'ibizoza mu nyuma, yuko inyuma y'ubuzima bwa kuri nosi hariho ubundi buzima, tuzobana na Yesu imyaka pour l'éternité. Donc turi no kwita kwizera. Ukwizera si kugenda muri eglise, kwizera si kumviriza ijambo ry'Imana gusa, canke kugira uwo mugigwa wo ku chaque dimanche umuntu agenda agasenga kumviriza ijambo ry'Imana. Uko si kwizera. Uwo ni ibintu biza iyo watanguye kwizera, ni nka konsekansi yo kwizera. Muga kwizera biri mu mutima, ni ibintu twahawe ku buntu, si ibintu turondera cyangwa ngo dukorera, ni ibintu rero biza mu mutima. Hanyuma maze kumva ko uvyemejwe, ukakira umwami Yesu nk'umukiza, ubuzima bwawe bugahinduka. Umva rero kubitanga rero ivyo tubiha abana, si ibintu biba mu mwaka umwe, si ibintu biba mu myaka, ni ubuzima bw'abana bwose. Nk'umuvyeyi nama nkunda gutwenza abantu, ndababwira nti twebwe responsabilité yacu, ico Imana yadusavye gihera umwana afise imyaka 18. Umva ngenda mwise umwana donc avant 18 ans umenga si umwana. Umva tuguma dushaka kubandanya kubigisha naho baba bakuze, imyaka ugasanga uri mu rugo ukabandanya umufata nk'umwana wawe. Bujyanye tuyaho tugeza nk'abavyeyi, umwana afise mu bigero ubuhejeje, avuyemo akomeye ushima Imana, avuyemo ikigaba uzoyibazwa imbere y'Imana. Mugabo twe responsabilité yacu ico Imana idusaba nuko twobarera, tukabarera muri Yesu mu Mana, hanyuma Imana ikazobakoresha nabo ico yabageneye bakuze. Nivyo Imana iduha, ni responsabilité Imana iduha. Abana bakivuka ivuga ati ndabashyize mu minwe yanyu nk'abavyeyi muri autorité, nimubarere mubazane kuco ndashaka kubakoresha. Kenshi iyo utaramenya ico Imana ibashakako, hari gusanga uri kurahusha, ugasanga ugize ibindi bintu bigutwaye, amapriorité ndagutwaye. Mugabo umwana yakuze ukavuga ati iyo ndonka umwanya mwinshi nkamwigisha ibi, ko ndabona ko Imana imukwikira mukoresha muri ibi, iyo umwana wanje menya ko azokora ibi, ugasanga twari kumwigisha kurusha. Rero ukwizera bifata iyo myaka yose gushika twabonye ko yashitse muri Yesu, ariko agendera muri Yesu. Nashaka
tuvuge ku kintu kijanye n'ico nyene ca turabimenya turabibona turabimubwira mbega hari abantu abavyeyi bavuga bati ni igikorwa kigoye gose kugira umenye ko umwana vyavukari kagendera muri Yesu tuje muri au niveau pratique twokora iki tubabwira iki tubakorera ibiki ni ikibazo kitoroshe nk'abantu nka jenda umupasiteri urumva hari igihe usanga wibaza yuko umwana bijya wigisha dimanche bikwiye nk'uko tuhora tubigira abandi baje gusenga dimanche tukavuga ati tuyigishe dimanche canke muri Sunday school byo ko barigisha bikwiye yuko umwana ashobora kuza akamenya Imana akamenya Yesu. Umwana muragumana uravye amasaha tugumana amasaha makinya cyane abari muri maternelle canke abari muri primaire canke secondaire hari abandi barumika abana babo hanze bakaja kwiga secondaire hanze canke université gasanga umwanya tumarana n'umwana muhira wavuye ku kazi wahijije ivyo uri kurakora gasanga n'amasaha make ku munsi amasaha menshi nayo gasanga bayamaranye n'abandi bantu abarezi bo ku mashure cankwe kuri eglise gasanga uwo mwanya munini bawumarana n'abandi atari abavyeyi rero no kuvuga ko muri umwanya mukenya usigaye tutegereza kuwukoresha neza kugira tubigishe ijambo pratique canke mu bintu bifaditse icambere no kubigisha ijambo ry'Imana rero nawe we udafise nawe utari umuntu asoma ijambo ry'Imana canke ngo yagize ngo ari nonosore uca usanga nawe bikubera kugora kungene wigisha umuntu ibintu utazi canke ibintu nawe we utari kurakora kenshi ndakunda kubwira abantu nti benediction muhezagiro ukomeye muhezagiro ko Imana yavuze ati nzohezagira uruvyaro rwanyu mugabo aribagira yuko imbere yuko Imana iduhezagira yavuze ati nimwubahiriza aya mabwirizwa si vous obéissez à mes commandements ngibi ibyo nzoja gukora muri ivyo rero ugasanga twebwe turirutse tugiye kurondera amahera tugiye kurondera ivyo bizu n'ivyo biduga umwana ugashaka kumuraga inzu kandi ni vyiza cyo ugashaka kumuraga diplome ubwenge ugasanga uri gukorera ivyo kandi abavyeyi b'abarundi barakorera gose kugira abana baje kwishuri n'abantu bakunda abana umuvyeyi mu Burundi n'abantu bakunda abana mugasanga bariko bakorera gose ku bintu bifadika amazu imiduga umwana wanje ntazokene ntazabura amahera kuja kwishure barakora vyose kugira umwana aragwe itongo inzu ibintu bifadika mugabo akibagira mbega umwana azohashika aho hantu iyo nzu azoyishika ari muzima gasanga rero umwana arashikiriye vya bintu wamuha wewe warashaje aciye yikomporta canke afise akamere kadashobotse numusuma numubeshi numweskuro uwo mwana uwo waruzi ngo wabikiye ibintu aravyononye cankwe ntanabikonsideye ntabishize ko akamaro hari abavyeyi benshi baba desu bavuga ati je narakoreye ibintu none nawe uriko urabijya kubera ikintu nkwamwigishije kumenya ukungene yifata nk'umwana w'Imana rero ikintu gikomeye umugisha ukomeye n'umugisha witwa spirituel wo mu mpwemu kumenya Imana kugendera mu Mana gusonera Imana kwitwa ihanga ry'Imana kuvuga iki kuba umwana w'Imana kwitwa umwana w'Imana kugenda na mwemu yera ivyo ni ibintu rero tuteza kwigisha abantu mu ijambo chaque matin umunsi wose ntitangure umunsi abana badasoma ijambo je ndafata naho yoba 30 minutes mu gatondo tukicara hanyuma tugatora igitabo tuzotangura ku kwezi tugasoma nka Yoshua cyangwa tugasoma Yohani naho yoba ari gusoma gusa ntifate kugira ubigisha mugabo arisome ijambo ry'Imana ribe muri habitude muri bintu tugendera misi yose gusoma ijambo umwana umwigishe abone papa ariko arasoma ijambo je nkasoma imirongo tukayigabura ari chapitre 20 rimwe mirongo 20 cyangwa 30 tukagabura n'abana umwe wese agasoma bakasoma bakumva hari igihe uzumva makubajije ngo mbega ngo ibintu kuvuga iki kamukozeko
ugasanga ivyo rero babigize misi yose abana baramenyereye igitabo ca Yoshua ivyavuzwe. Bashaka kwita ufise umwana yitwa Yoshua ati yasoma Yoshua Atadimje. wamwise Jean ntiyigeze asoma Jean agasoma uwo munsi akavuga ati Jean nibi yabayemo nibi yakoze nibi yanditse ni umugenderanire yagize na Yesu. Ni ico ni cambere kwiga ijambo ry'Imana misi yose. Hariho no gusenga rero, nta mwana uzo kwiza gusenga ngo aca bimenya ubwo nyene, ni ibintu bifata umwanya. Kamigisha gusohora amajambo yiwe canke agasoma Zaburi canke agasoma ijambo ry'Imana ikarasenga, ukamwigisha ati urashobora gusengesha ijambo ry'Imana, urashobora gusengesha amajambo yawe. Mbega mugiye gukora iki? Mugiye kw'ishuri, none musengere nde kw'ishuri. Rero bakiga gusenga bakiri bato, kiye gusenga. Nimugira ibintu hamwe bari gusenga gusa mugakoma induru utagwiruka amadayimoni mu gatondo abana bazobivamo, bazoca bavyanka canke babone kubiremereye uko bashira ku rwego rwo hejuru nk'abakombata bari mu komba spirituel ariko baranigana n'amadayimoni. wo bigisha bitonya d'abord bakagenda buhoro buhoro bakura. Rero bibaye imisi yose rero usanga umwana abigize kamere. Iyo wibagiye canke usanga nawe wacitse intege urusha uwo munsi, niyo bakubwira ati n'umusi ntitwasenze, ugasanga mubigize mw'ijoro aho kubigira mu gatondo. Mugabo kumva ko abana babigize kamere barabikunda gusenga. Ico ni ca kabiri. Ikindi nubona ica gatatu ni kubakosora. Nta mwana atakosha, nta mwana adakosha, nta mwana ari mu marayika. Muga amakosa ari kwinshi. Hari amakosa asanzwe, hari amakosa umwana amenye ikirahuri nikosa risanzwe. Abana babiri ariko aragwana ni ibintu bisanzwe, abana bazokwama bagwana. Nta mwana azokura adatukanye n'ubundi canke adacokoranye n'ubundi, ni ibintu bisanzwe. Ayo n'amakosa asanzwe dukosora neza, ukababwira amajambo hanyuma bigahera. Muga hari amakosa rero usanga umwana ariko arakora kugira adadaze umuvyeyi, adadaze yerekane ko nawe arakagabo canke arakagore, bagashaka gupinga umuvyeyi. Ivyo rero ni ibintu mutegerezwa gukosora hakiri kare kandi ukoresheje inkoni. Sidazi yuko hari abantu benshi batemera inkoni kandi ibisanzwe, birumvikana ko tugeze muri 2026. Muga iyo umwana umubare ijambo rimwe ugasubira ubwa kabiri bakabona umwana ariko arumva. Je nakurikiye un psychologue yitwa Dobson, niwe yamfashijemo kuko nabonye ko ufise umuhungu mu bandi bana bahungu batatu hari umwe atumva, adadaza mama wiwe, adadaza papa wiwe. Nkabona ko uyu mwana ninamureka uko ari ntazoshikana imyaka 18 atarafungwa. Ibyo mudakoze mu nzu leta niyo bizokora. Nico yashiriweho n'amategeko nico abereweho, bazomukosora kandi bizokubabaza. Canke bazomwirukana kw'ishure, bamwirukane agene muri internet, bamwirukane umurungike nimba atari hehe mu Kabogoto, bamwiruka avuga ati uwo mwana ntabaho ni kinani kwera utamukosoye akiri umwana. Uwo psychologue ariko namusoma rero Dobson, muzorondere igitabo ciwe James Dobson. Aravuga yuko abana badadaza ikinani ukoresha inkoni mugapani cane inkoni, kuko umwana akoze ku mucanwa arumva ko turira. Violence quelquefois irigisha, ariko ikabasoda bakubita kandi ntibasubire kandi arabagabo. Hari igihe violence un peu inkoni kandi apana ngo ku mutwe canke ukoresha aha ku buguru canke ku buboko, inkoni nkenya hama mu nyuma yarize ukamuzana ukamuhoza n'urukundo ukamubwira igikosa yakoze. Twere ikosa dukora nuko dukubita abana dushavuye, ishavu ryaturenze, tukamukubita nabi n'ikofi, utabiharuye, utamusiguriye igituma ugira umukubite. Gasanga kenshi rero ni ishavu ry'umuvyeyi ritumye umwana aca agira amatraumatisme canke aba blessé, ti umuvyeyi wanje aranyanka. Rero ivyo naravyize gukosora mu rukundo
umwana akabona ko ujya mu papa wanje arasenga kandi ndabibona iyo ariko arankosora. Udakosoye umwana ni kosa, kuko n'Imana iradukosora. Bibiliya ivuga ati Imana iradukunda terima yuko idukosora neza. Imana idukosora dukuze kandi kitwa ko ari umuvyeyi, twegere turi abavyeyi ko tutokosora. Rero umwana atadadaza ntibikenewe kumukubita. Umwana atadadaza kushya kumvira ntibikenewe. Nimuzo mutraumatiza abana ngo bona kana mukubise mu stondo umurongo. Ngo tondo umurongo. Oya, umwana yakoze ikosa risanzwe ku ishure yatukanye mugabo ashise muhira uramukoso yarumvirije hama umusukurikira agenda agasaba imbabazi, ko niko kwigisha, niko gukosora. Ntibikenewe kuza turakubita umwana yumva. Iyo umwana tumva gusa dadaza niho dukoresha ijambo ry'Imana, kamubwira ati ngibi ijambo ry'Imana ridusaba wengenda gukosore uza gukutsa inkoni zitatu akabimenyera. Cyo usanga rero umwana ashikana imyaka 8 yaramaze kwiga kumva ico bita autorité. Ico ni ca gatatu. Hamisha nyuma yo kubazana kuri Yesu. Ca kane. Ibyo bintu tubifata mu ni ibintu bisanzwe. Mugabo turabona yuko Timote, Paulo reka aramuvuga, yavuze ngo Timote, ngo ivyo wahawe canke ivyo wigishijwe na mama wawe canke ngo na grammaire wawe, Enise singavuga mu Kirundi, na Lois, ugati barakwigishije ijambo urakira agakiza kandi wavyakiriye kuva ukiri muto. Nuvuga yuko twige turafise iyo responsabilité yo gukurikirana abana tukamenya ati harageze ko akizwe, yumvise ijambo neza, yamenye Imana. Cyo gituma abana bakuriye muri eglise usanga babatizwa hakiri kare, babatizwa mu myaka 9, 10, 11, 12. Mugabo bisaba yuko umuvyeyi amukurikirana akamenya ati uyu mwana yamenye Imana, asikiye abaza ibibazo kumva yuko yamenye Imana, arazi Imana. Iyo ni responsabilité yacu nk'abavyeyi kubakurikirana hama tukabazana kuri Yesu, tukabashikana mu gakiza. Iyo Paulo atavyandika sinari kubivuga. Muga Paulo yavuze ati Timote, wewe agakiza wakakiriye wigishijwe na mama wawe, wigishijwe muri Deuteronome chapitre 6 mu byagezwe igice cya 6 igice cya 11, hose batwigisha kungene dutegerezwa kwigisha abana bacu bakiri bato ijambo ry'Imana, ngo kugira bakuze ntibazobi ngo uri muhira mu voyage mugenda mutembera muri gukazi muri kwishuri ngo bandanye mwigisha ijambo ry'Imana. Ivyo bateza gukora muri Yesu. Rero ni cyane gose ni responsability komeye, bisaba yuko twihangana kuko ari gihe abana ataba bari pre, naho ubona ko azubwenge nkuko abona yuko ntayikaravyumva. Iyo mvuze kwigisha ijambo ry'Imana ari ikindi kintu gikomeye, nukumubuza n'ibindi byose bituma bimwe influence canke bituma akurikira ivyo mwisi cyane kurusha ivyo uri kuramwigisha. Hari abavyeyi bahate internet abana baneva imyaka 8 umwana akaba ari connecté kuri Instagram, n'abavyeyi bakayimwugururira bakamugurira Instagram konti ngo mugabo ntumare umwanya munini. Biga no kwica umwana, nukwica umwana ubu mwatse icyo bita innocence, acamenya ibintu atari kumenya akiri muto. Kubera kuri internet huza ibintu vyinshi, hari amafuti zo mucungu bya karumvireza, ajya ama video azomigisha ibintu vyinshi. Ugasanga rero umwana umwanya mutonya innocence biraheze, amenya ibintu by'abana ba 15 afise 9 a 11 ans, imyaka 11. Umwana uzuza kumwigisha ibintu bya sex uzosanga bize yavyigishijwe na internet, asigaye avyironderera. Rero kuvuga yuko dutegerezwa kugira attention ibindi byose biza kwigisha abana bitari Bibiliya cyangwa atari twebwe, tube abagaha canke twebwe nyene tube ari bo ari twigisha abana bacu ijambo ry'Imana. Nibe eglise gusa aho mutwara mugana twebwe tumenye ati iki nakimushizemo, iki arakizi. Ari gihe kimwe tugeze kugira théâtre kuri park,
hama turibagira yuko abana bakiri bato muri culte tuzana théâtre hacacomoka rero muri théâtre haracomokamo amadayimoni hacacomokamwo amadayimoni aba jeune bariko bakina nk'amadayimoni iyo role y'amadayimoni abana bararize baragize ubwoba kuko twazanye amakri ibintu bikoma induru cyo dusanga ivyo nivyo bigishije abana ko ariyo madayimoni n'abajya amahoro bariko barakora nivyo baje kwereka abana ko ariyo dayimoni umwana acarerekana vyakweri yuko niko azi dayimoni ni kijya kintu berekana muri internet c'amahembe cyane cyamba cirabura ko beki amadayimoni yirabura n'amadayimoni y'amazungu ahari atari bisa mahembe atukura ibiki n'amenyo maremare biya bintu je sinzi ko hari umwabisomye kuko aramadaye Yesu atubara yuko Satan yari marayika kandi marayika mwiza resi cyane umva ibyo twigishije abana nivyo bamenya rero ukibimwigisha kiri muto akura abimenye hanyuma akagira sino bimwe sundi umuntu akavyige akabimwigisha adushaka kuri Yesu atevye n'abagenzi bavyeyi abagenzi b'abana banyu mutegereza kubamenya ko abo bonye niwe bamwigisha ibikurikira abo bana usanga bari muri drogue ubonye bavyigishije mwande atukase umuvyeyi babimwigishije si sabigisha none yabikuye si kuri eglise ugura umugi yarukuye he umva ifoko tumenya abana abagenzi babo nuwo kwande papa we ninde basenga he bavuga iki mukabatumira rimwe kumviriza ibyo bavuga ico kiri important kugira tumenye influence bafise internet television ay masinema ay ma Netflix mugomba mubaha mumenye neza bariko baronka iki kuko nico dushira mu mutima gisohoka nico ngo na la foi que c'est pas ce qu'on entend ivyo twumva nivyo bituma twizera rero umwana ariko yumvikiye ariko yumviriza abandi abagenzi be ni bande cyagenda mubwira ati ujya mugenzi ushaka gusaba kumubona ngaha akababara agashavura akavuga ati tiwe ntabwe ngo ndusha wewe je nakuze imbere yawe ndakuruta ujya mugenzi ushaka kumubona ngaha urumva ntimtwe tuza guproteger abana tukamenya kuhagara nk'abavyeyi tukabigisha ibyo bazocika mu nyuma ni Imana nibakura bakaba abaministre bakaba abaprofesseur abadocteur je ni ubuntu bw'Imana si twebwe umugabo tubahero maximum tubahe makana pana materiel gusa uwo mwana uzomubura yego navuze menshi urumva yarakenewe kandi ni umutumire wacu kandi nukuri birakenewe yuko abavyeyi bamenya ko turafise une responsabilité turafise icimana yatugeze kuba kandi ahantu hambere dukorera Imana ni mu ngo zacu niyo podium ya mbere dufise ntidushobora gupretenda yuko turi abantu barurangiranwa inyuma y'urugo rwacu ubwa mu rugo rwacu byarapararanganye Pasteur Makarakoze abitubwiye neza kandi nibaza yuko tugomba dusozera kino kiganiro atwibukije mbega yari yabivuze kandi nivyo yari karavuga kwakira Yesu nk'amwe n'umukiza mu buzima bw'umwana bifise izihe avantage bifise ibihe bintu vyiza bizogira urugo rwawe kugira ngo turondere ingufu zo kubikorera zo kubikurikirana kumwe atubwira zo kwakompanya abana zo kubaje inyuma kubereka ivyiza n'ibibi hama duheze dushike kuri ya ntambuko ko bakira umwami Yesu mbega bifise izihe avantage bifise izihe ngaruka nziza mbere yuko nokora kuri ico arico nari bagiye kuvuga baza urana ko ubunya ingo nyinshi zaratewe n'amakonflit bya divorce gutandukanya gasanga abavyeyi ntibariko barumvikana hari igihe kenshi rero usanga twabishizemwo abana gasanga abana barafashe kote ya papa canke kote ya mama nashaka guhanura abavyeyi birashobora gushika mariage ntigende ko twayumviriye tukagira esheki irabaho mugabo kenshi iyo dushatse rero guca dufata abo bana
ugasanga umumama ashatse yuko abana be bamushigikira amakosa naho yoba afise rezo gutandukana canke gushwana n'umugabo canke gushwana n'umugore ni kosa rero tuja twishamwo n'abana twogerageza ibishoboka byose abana ntibagwe muri umutego kuko mu nyuma ibyo bikomere bizogaruka abo bana bazushika mu ngo zabo batangwa kugira co kimwe nka mama canke co kimwe nka papa ugasanga rero twabaraze ingorane twabaraze ama blessure ivyo rero c'est très important ko abavyeyi twumva yuko ntidushwanira imbere y'abana turashobora gufata akarotrete turashobora kurondera imfashanyo hanze tukajya guharira hanze pana mu rugo ntidutukane ntidushire ijwi hejuru umwana twumva ntutuke umumama ntutuke umugabo wawe imbere y'abana uri kuramuraga ivyo ni ibintu byazokora rero tugiye kuyumanganya imbere y'abana yego amakosa turayakora kandi nta na rimwe Imana ivuga ngo nta muntu adashavura gusa ngo niducumure rero nicyo nashaka gukora ko imbere yo kuvuga avantage yo gukizwa ngaruka muri Deuteronome toujours ndakunda Deuteronome igice ca 28 aho Imana ivuga ati mu migisha nzoba hari umugisha wo kwitwa ihanga ry'Imana ngo nzobagira ihanga ry'Imana urumva kwitwa umwana w'Imana kwitwa ihanga ry'Imana kwakira Yesu niwo mugisha wa vrai niwo mugisha uri mu migisha yo hejuru kuronka imodoka n'ibizu ni imigisha iza mu nyuma mwo kurondera ubwami bw'Imana nico cambere Imana idusaba rero umwana yakiriye Yesu cyangwa umwana yashoboye kugendera muri Yesu akakira Yesu akagenda no muri Yesu agakura nta mugisha urutuyo onye hari igihe dushaka kubaha ibizu kandi ni vyiza mugabo iyo umwana atagendereye muri kamere ivyo muhemu yereye kiramusaba ivyo uzosanga nivyo washatse kumufasha ngo aronke ariko abikoresha nabi ariko arabisesagura afise nawe ico wamwifuza ko usange nta nagishaka no kuramutsa baza abana bataramutsa abavyeyi nyene bangana batazi n'amakuru y'abavyeyi babo abavyeyi bari kubasaza bonyene gasanga wowe wamwigishije uri kuzingura kumuhindero mugabo ari bagiye kumuha igikomeye kwakira Yesu kugendera muri Yesu ni security ikomeye gose ko n'umuntu nose makuru nosi azogendera mu bwiza bw'Imana kuronka umuhezagiro kuronka protection gukingwa kw'Imana mugabo no muri buzima buzoza ubuzima butazohera ubuzima budashira ko azokwama ari mu Mana azogira iherezo ryiza uwo n'umugisha ukomeye cyane ibyo tutunze ibyo dufise bizosigara kuri nosi tubifise ukanya gato umwana azobikoresha umwanya muto burya imyaka 50 60 iranyaruka uzosanga turayijije ivyo twakoreye amazu twagize ivyo bintu bifatika twagize tubisize ngaha mugabo ubwo buzima budahera ubuzima budashira na Yesu turabugumanye kubera ariho umuvyeyi yavuze ati mwana wanje ntahushe ijuru ntahushe kwitwa ihanga ry'Imana rero harimwo umugisha udasanzwe ko umwana wakurikira Yesu hariho responsabilité aussi nuko nivyo Imana idusaba nta kintu wokora utari muri Yesu ngo kigire umugisha burya umugisha ngo la bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin umugisha udakurikirwa n'umubabaro kugendera muri Yesu nawe utoyukura yibona ibyo bintu bifadika turafise icizere yuko kuri nosi Imana izoduhezagira idukure mu mwavu idushire mu bakomeye iyo byose ni iby'Imana ama promesse y'Imana donc kwenda ko umuvyeyi ngaha yewe karanyumviriza atarakira Yesu bo banza wakire Yesu wewe d'abord kuko nuzoha umwana ibyata hari abantu baza kudepoza abana kuri eglise bagaca bagenda kore yarumvise yaramenye yuko umwana kuriye muri Yesu aracika umuntu
aravamo umuntu kuko ibihe ntivyoroshe ubuye muga nawe ntiyakire Yesu none wumva iyo interariye yuko wewe upfa wewe uhusha ijuru wewe ntuzobe hamwe n'umwana upfuriza umwana wawe nawe ntubijemo nawe warukwiye kwakira Yesu donc c'est ni avantage ikomeye ni umugisha ni protection y'Imana ni kwitwa ihanga ry'Imana nta kindi tuko turabonera kuri nose yego akoze cyane kandi umwami Yesu agumugisha kandi amajambo meza amajambo yo guterana intege amajambo yo kwigishanya amajambo yo kwibutsanya ico umwami Yesu yatugeze nk'abavyeyi ico umwami Yesu yageze rujya gwaruka turi responsable iyo abana bagize ingeso mbi de fois mu kirundi ariko bavuga ngo wa mukobwa wawe wa muhungu wawe wa mwana wawe mugabo nta numwe iryo jambo yo rivuga muri no mwanya kubera iki twese Imana yaduhamagaye muri rujya rugo kugira ngo rujya rugo tuze turushikiriza imbere ya data uwo data nawe niyende niwe dukoreje n'umurango none abana tutamenyeshije data ngo tubabwire data wariwe tubabwire ivyizigiro vyacu aho biri ko biri mu Mana bitari mu mafaranga bitari mu bisigi tuzobasigira nitwapfa bitari muri vya bindi byose by'ubuzima turondera nivyo turakwiye kubigisha kurondera amafaranga turabigisha kwiga bakiga amashuri meza turabwirije ko twifuza ko bazo abantu bahambaye mugabe byose n'ubusa Pasteur Makaka ivuze neza umugisha wa mbere dufise muri nosi no kumenya Yesu umugisha wa mbere dufise muri nosi nuko tuzi neza tudakekanya mitima yacu yuko ibyizigiro vya mbere dufise aruko naho tutoronka ivyo bifadika muri nosi ariko igikuru tuzoba twaramenye na Yesu kandi tuzogenda kwa Yesu ivyo tubimenye ntidusubira kuraba hirya no hino tugenda turamiriza muri ya nzira y'umwami Yesu imwe yonyene y'ubugingo kandi ngatayindi idushika nayo atari yo yonyene uvyo uriko uradukurikira urashobora kuba vyari byarakugoye urashobora kuba wahora uvyibaza uko tutavyibaza urashobora kuba warubiza ukunyere mugabo uriko uragerageza vyanse umwami Yesu araduhamagara atubwira ngo abarusha n'abaremerewe nimuze ndabaruhura nimuze tuje kwa Yesu bavyeyi nimuze dusubira kwa Yesu abari baravyibagiye ndose twibutse ivyo yatugenye twibutse ko tutegerezwa kwicarika abajyana bacu nimba twaratakaye nimba tutabikoze hakiri kare nkuko Makaka yatubwiye yabikoze tuzi imbere y'Imana tubwiye ngo Mana byaratunaniye ngo dushoboze gusubira kubikora neza dusabe ikigongo abana bacu kubona twaratevye kubabwira bino bintu tutarabwiye kuva kera wewe ugifisa aya mahigo umwana akiri mutoyi shira mwishaka ni responsabilité kujya turondera amafaranga yo kubagaburira igikuru cyane twadukiye gutangurirako no kubabwira ibintu vya Yesu mbega turemeza tudakekeranya ko ibintu bifise akamaro ego cyane gose none kwe Kristo tubibwira abacu tubibwira abana bacu kugira ngo ze tugire ingo zikorera Imana zuzuye mpwemu yera zigendera mu vy'Imana ishaka aho niho tuzoronka umugisha utagabanije umugisha utavanze n'umubabaro umugisha uryoshe wo muri nosi wo kugendana n'Imana ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no miryango yanyu Pasteur Makaka yarikora aradufasha muri kino kiganiro no kutubwira n'amajambo meza mu kutubwira bino bintu bihambaye umwami Yesu amuha umugisha amen yakoze kwitaba utumire bwacu amen merci beaucoup umwami Yesu abahezagira inshuti bakunzi ibiganiro vya HTV turasozera kino kiganiro cacu ariko tubahamagarira mwese kubandanya mwisuzuma mu mutima abana banyu muri ko muberekeza hehe abana banyu muri ko mubifuriza ibiki bega ubwo ntimuri ko mubifuriza vya buno bugingo bushira ariko tuze turibuka nk'aba Kristo k'ivyo turondera bidafite n'isano n'ibyo muri nose ariko turiko turondera ivyo mwijuru ibiri hejuru gose nivyo turiko turarondera ivyo navyo nivyo dukwiye kubwira abana bacu nivyo dukwiye kubifuriza kandi namwe turabifurije mwe mwese ko muradukurikira yaba mutaramenya Yesu turabifurije kwakira umwami Yesu ngaganza ubuzima bwanyu kugira ngo mugire imiryango iganjwe n'umwami Yesu umwami Yesu abaho umugisha.